Ubuzi busaba umuyaga nkuba ntiburiko bugenda neza mu bice vya Nyamitanga na Ndava muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Aho n'inyuma yaho haheze ikiringo c'amezi 2 ata muyaga nkuba bafise nkuko tuvyiganirwa na bamwe mu banyagihugu baba muri iyo komine. Umuyaga nkuba uramaze ikintu c'ukwezi n'iminsi dufashe nk'amezi 2 wari mu gushika ku Ndava ata muyaga nkuba uhari. Hariho abajya kurera umuyaga nkuba uhari. Umva rero mu gihe amaze ukwezi n'iminsi ata muyaga nkuba uhari, hari abantu usanga ubuzima busa n'ubuhagaze, imibereho ugasanga irabaye ukundi kuntu batari bavyiteze. Kuva tuzi umuriro aciye amezi 2 ugatemaga nkuba dufise ngakunda abantu benshi babishijeho udukorikori tumuga nkuba n'abafundi mashina hura amasaro dukafere bose ameze bose aheze bugaye bifumbereje. Numva ko imiryango hamwe ishobora kuba yifashe neza. Ajya mu mashine ya mura ahubwo ari nayo ngaruka nyinshi yadushikiye ku ico kintu zaratugora cyane umva ikintu kijanye no gufungura. Bamwe turadandaza amata kandi uraza amata buze umuyaga nkuba arapfa. Ayo hanurumva ari hatari. Abo banyagihugu basaba babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo babatunganirize ico kibazo. Tosaba abajeje intwaro nuko tugirira ingufu tukaraba ko tworonka umuyaga nkuba kandi bakadufasha kuza haboneka amapota n'umuyaga nkuba ngira byobaho. Cyo twosaba rero abijeje no kumva ko utwitaho nk'abenegihugu nk'abandi kugira ngo tugarukire yabico ko bavyukuri dufashe ko kanini kwera ubuzima bwamwe mu busana bwahagaze. Telefone kugira ngo nayisharije ku muriro biragoye 1500 hamwe n'ubugize imana kamwe naho sharize. Ivyo biruko mu gihe ishirahamwe Regidezo riherutse kumenyesha ko icikagurika ry'umuyaga nkuba gibonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu riva ku ngomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa.